bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murana ko ari Rukundo Ange Menoche iki kiganiro ni kiganiro nayo maze igihe ntagikora sinzi ico vyavuye ko nanje sindakizi ni kiganiro cha fashion hama no munsi nkaba natewe iteka nje kuronka umwigeme narondeye cyane hama sinamubona ndavuga gute ari mu bigeme bazwi cyane bamenyekanye ko fashion kandi bateje imbere fashion y'u Burundi amaze kugira u Burundi henshi cyane kubera fashion ivyo n'ibintu tutamenyereye ngaha reka tuyage tumumenye abatamuzi na cyane hama tubandanye na fashion umeze neza ndashima Imana akazina nitwa Kundusenge Rita Marie Ange ndu nigeme mu Burundi kazi mfite imyaka 18 nkaba ndi umu créatrice de mode mfise inzu y'imideli yitwa Marie Angel Fashion House reka dufate Angel ndashaka kumbwire watanguye fashion ryari natanguye fashion kera actually mfise imyaka 6 ariko sinari bwumve yuko ari ico kintu nzokora et puis après ngize imyaka 15 niho numvise yuko ndashaka kubikora ndakora brand ndabanza ndiyumvira izina rya brand ndarondera logo n'ibisabwa byose cantangura kuva ico gihe gushika n'uno munsi ndashaka kumbwire fashion kubisanzwe umuntu kugira amenye ati ndafise ingabire yavyo ibi bintu wiyumvise wabimenye gute kuko twese ari gihe twiyumvira bijya nanje no bikora biroroshe ni gute wowe wumvise ati mvuga iyo wumva yuko ikintu gishoboye ico gikora ugacuraba yuko koko ubishoboye hari gihe wihenda bien évidemment kera je nkiri umwana nuko navuze ngo nabitangwe mfise 6 ans nabaye précise kera nari nzi ko nzo umu artiste gusa sinari nzi exactement aho nzoja narinze kuririmba narakunda gusoma narakunda kwandika donc nari passionné n'ibintu byose bya art umuntu ambajije uzobiki navuga urazi ko aba artiste babita n'ubu babita ngo aba star ngira jewe nzo star kabisa don't even bother kumbwira yuko nzobiki ndikintu mugabo avec la pression de la famille na société akambwira ati nta kazi kabaho ko mu star iga ube docteur hanyuma ibyo ushaka ubikore mu nyuma ariko nkumva yuko ntibifitinga kuko first of all math ntiyafitinga buke cantangura rengenda kugerageza ibintu byose nari nshaka gukora naragize théâtre narakoze kuri radio donc nico gituma navuze iyo ushaka kumenya yuko ikintu gifise mu impano urakigerageza uragerageza gushika naho ubona uti finalement hano hantu niho ndi nko kuri radio narakoze pendant 5 ans kuva muri 2008 kugeza muri 2013 I guess imyaka myinshi cyane donc ariko un point umunsi umwe I was like ndabihevye pour du bon et ça a été pour du bon sinigeze numva yuko nogira passion yo kongera kuja kuri radio n'ibiki j'ai été découragée hari ukuntu uvyuka mu gatondo nk'abakobwa bafite imishatsi barabizi uvyuka mu gatondo ukaraba umushatsi wawe uteretse ngira ngo kuva wiga muri secondaire ukawuraba wabaye mwinshi ugahindukiza ugacuvuga reka nimosha ugacuja muri salon ugaca wimosha nivyo byaruka hanyuma ndandika nanguye kwandika sinzi ukuntu nabonye ko nandika ibintu by'amafuti donc nabona yuko touche yanje ntinezereza bigenda byivana donc ikintu cyose narakigerageje narihaye umwanya wo kugerageza abantu rero turambirwa n'ingoga uba wibaza yuko kugira ngo utore talent yawe wariravye ngo nuko wakunda gucapa je nakunda ibintu byose yose muri rusange umuntu ambwiye kuririmba narinzi kuririmba ariko byasavye yuko ngenda muri buri kimwe ngenda ndaraba nayahema ari mwo ngaha par rapport yiwanje kandi no kwimenya birafasha hita je ndazi ikintu supporta n'ikintu na supporta so nima mvuga peut-être je si supporta gukora mu gatondo mba nihanganye cyane gose donc akazi kose ko gukora mu gatondo nko kuri radio urumva kuri radio nta masaha baguha ushaka gukora mu gatondo mu ijoro n'ibiki urumva usanga
ugenda wiraba papa y'ivyo ukunda ivyo wanga ugacuraba rero papa y'ivyo byose ufitiye ama ambition ubukiri mutoya ubigerageza vyose hariho akantu nubwo katajanye niba kuda kuvuga ngo date both of them sis you tazi when you don't know which one to take date both of them niho ucubimenya so yeah ikibazo ari uri kuratubwira watubwiye hagati uratubwira ati famille bavuga biki kandi birakonze gushika twese tugakura katuyige kwera abavyeyi mugabo ubuzi ivyo vunatije biriya navyo nshoboye ibintu vy'amabiro navyo nshoboye wewe vyagenze gute kugira ushobore kwa convaincre abakureke mama wanje umuntu agoye sana nawe yavuga ivyo bintu kubera ko icambere na mbere umuvyeyi wese muri rusanga bashaka kubona umwana we excel abavyeyi badutegeka kuba aba docteur kwiga economy bla 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 kubera ko bumva yuko ari ryo teka hanyuma ikindi ca kabiri ni abantu benshi bafata yuko aba artiste ari abantu barumvye batagira indero kandi koko na exemple nziza bafise bavuga ati naka yakoze ibi nibi urabona ko ari umuntu ari ku murongo benshi usanga yabaye atari umunwa rumogi n'umuntu yiruka inyuma y'abakobwa benshi y'abagabo benshi ari umukobwa yatwaye ndakiri muto donc niyo image bafise d'abord yashaka kumva yuko hita uracari muto je ndibuka ndamubwira bwa mbere nshaka gukora umuziki yarambwiye ngo uracari muto sisi uzoca umu drug dealer and I was like okay chill hanyuma rero mugabo amaze kubona ko ndi serieuse yarabona amanota nari mfise kubona yuko ça va c'est pas médiocre ati ubu n'ubuzima bwawe nkunda uburyo mama yandezemo ko kuva yuko c'est ma vie ntaburimwo so mes choix ma vie acara bibona avuga ati okay aca sigara rero ahubwo ari nawe antera inguvu nyinshi cyane no gusoma uko nari nibaza ko bizo so yeah ikibazo kijanye na fashion kuri wewe ni iki fashion kuri jewe ni n'ubuzima azin fashion irahinduka ibihari no munsi sivyo bizoba bihari ejo sivyo vyari bihari kuko urumva fashion iri based ku ma style atandukanye umuntu akrea mugabo vyanse bikunze dutegerezwa kwambara kandi vyanse bikunze dutegerezwa kwambara ikintu twebwe nyene dutahura ya nico gituma mvuga ko je kuri jewe fashion n'ubuzima ishobora kutakwereka ko mbabaye ariko je nkambara ikintu cerekana neza uko feeling wewe undi muntu naza kuvyumva ariko je ndaza kuvyumva kandi ndaza kumva yuko ndengeje ko impuzu kuri wa mubabaro wanje uwo ni jewe nkuko nushaka kwambara ikintu mvuga uno musi ndaza gukora iyo ndafise kategori y'impuzu iyo nzi yuko mafite akazi kenshi nambara nubwo namvuga nti no munsi nakaraza kungenda navuga vyanse bikunze atezo kunsanga mu uyo mwambaro nkuko hariho n'izindi ushaka kumva yuko relax so n'ubuzima Angel urafise ibintu byinshi ama fashion yagushikanye ko ku mashow waragize ko banze tubwira amashow maze kugira ngaha mu Burundi angana gute maze kugira amashow atatu yiwanje ku izina ryanje na show imwe itegurwa na Alonso Muringa the Yum Fashion Night so yeah hanze y'igihugu maze gukorana na Mercedes-Benz Fashion Week Kigali Mercedes-Benz Fashion Week Accra na Swahili Fashion Week in Tanzania Kigali Fashion Week ayandi na ma shows okay hari nama private shows cyangwa ama private pop-ups ayandi nayo harayo nanuye hari nayabaye annulé bitamvuye so yeah byumvikana yuko uri umwigeme kandi watubwiye afite 19 ans guys 18 ans oh sorry ndiko ndagusazisha 18 ans ukaba umaze guserukira igihugu cyacu mu bintu nkuko igihe nk'icyo ni yeso kurukoresha ko si wewe wenyene ukora ibintu bya fashion ariko ni wewe kenshi tubona se kurukoresha ni yahe hard work nta muntu wa office n'ibikorwa byawe gusa hard work iyo na applyinze mbanze yuko bari bumufate nimba ari show yanje mbanze yuko bari bumufate mu mazina yanje harimo ukunda usenge ndasenga
iyo ngiye gukora show ndabwira Imana iyi show nimba ari iyiwanje ni iyiwanje ndapplying iyo na applying ni nta show na Milan Fashion Week baramfasha so nta show nimwe nshobora ku applying ari iyiwanje ngo ince ngaho gutyo iyo itari iyiwanje sinda na applying mba mbona yuko atari iyiwanje so hard work pays ibikorwa byanje simvuga ibikorwa byanje biravuga ni byiza cyane ndashaka umbwire kuri wewe aho wari wifuza ko fashion kugeza ukivuga itangura ukiri umwana ubu urabibona yuko cyangwa hari ikindi kintu usigaje ko tubiravye kuntu voyage kuntu giriki tonme ngo warakwice kuri wewe ariko intarashika ko kora fashion byinshi non mais byinshi cyane icambere na mbere gituma umuntu abandanya kugenda n'ahandi nuko abafise bayita gute gratitude kumva yuko ushima d'abord aho ugeze so ndashima aho ngeze ariko nari narasinye ndakunda kuya ama challenge nico gituma navuze yuko hard work pays ndavuga hita ntushaka gukwiza 20 ans utaragira kino kintu kandi byanse bikunze ico kintu ndagikora donc hari nk'ama shows ane akomeye ku isi akurikira fashion barayaze hari Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week hamwe na New York Fashion Week. Izo shows ngomba kuzikoramo byanse bikunze usigaje 2 ans cyangwa umwaka n'igice byanse bikunze izo shows ngomba kuzikoramo Milan Fashion Week Milan Fashion Week nari ndayikozemo numva nyene bad sense iraba ariko at least ndaryoherwa no kumva ko noshira muri CV yanjye yo c'est lettre officielle yuko Milan Fashion Week uraza abantu ba applying Milan Fashion Week abantu benshi cyane bamaze no gukora imyaka myinshi cyane muri fashion gusumba jewe iyo nakoze ariko nimba jewe barampikinze among abantu benshi cyane bashaka no kuba bari muri Milan je ndi Burundi hari kavuga ati tu as cette chance fise cize rero ko ari nizo zindi nzozikoramo ishaka kabiri no kuronka awards zitandukanye kuko iyo umuntu akora abashaka yuko ibintu byiwe biboneka ndemeza yuko nkora ndi mu sinovuga ngo ndi mu Barundi bake bakora kuko nabandi barakora sishaka kumenya je nshobora kwanza ivyo wanje ntaza abandi kuntu bakora ariko ndumva yuko inyuma ya 2015 kuko aba stylist twari dufise ino bari hanze y'u Burundi ndemeza yuko nagerageje gukora kandi surtout nkaba narakoze niga muri secondaire urumva gukora uniga ntivyoroshe so hari recognition shaka ya brand d'abord ariko hari na recognition shaka nkanje nk'umu designer ica gatatu nukubona Mary Angel iri mu bihugu byose bya Afrika no hanze hahandi kuki umuntu avuga nka kuki umuntu ashaka kuvuga ni Jamie Victoria's Secret nagiye muri Gucci umuntu akavuga nagiye muri Mary Angel ibyo bitatu rero nizo Imana irakumva Angel ndashaka umbwire hari n'ibindi twabonye bishasha izina ryawe tukiri mu vyama award woshaka kudusigurira bijya navyo nibiki twasuye kubona izina ryawe urazi ko twatumaze igihe tubona izina rya tutari byumva fashion tutaryumva ushaka tubonye bijya bishasha ushaka kudusigurira bijya navyo zari alors the Women Choice Award ni gikorwa gitegurwa n'abakenyezi donc giha abakenyezi ububasha bwo gutora abantu bari mu ma industrie atandukanye haba ari muri entertainment haba ari muri gouvernement donc bose aho bari muri Afrika kugira ngo babereke yuko bahokonesa ibikorwa byabo ahanini rero ninovuga ni ikindi gitegurwa n'abakenyezi kugira ngo bafate mu mugongo abandi bakenyezi canke abashinga ntahe baba bumva nabo ivyo no kwita gute uburinganire so et puis abo bakenyezi rero barangiriye icizere barantora mu ma brand yose hari muri Afrika baravuga bati Mary Angel
reka tuyinome barampa nomination hanyuma bisaba yuko nyine abantu bantora kugira ngo nshobore gutahukana iyo prix prix ya fashion brand of the year ni bisigura inzu y'umwaka inzu y'imideli y'umwaka ni ukuvuga ku bantu batumva fashion buri mwaka haba hariho inzu y'imideli swati iba yarakoze ibikorwa byinshi cyane ari amadefile ari amapop up ari collection zishasha canke nyine ikaba imaze igihe ikora donc ikaba itanguye guseruka so yeah. Tushaka dusigurire bimeze gute kuko hari ukuntu haranditse ko tukuvote biteguwe gute mbega bizoshika muje yo mwerekana ibikorwa byanyu canke turavota gusa amabihere biteguwe gute? Alors ibikorwa barabifise deja kuko mu mashows navuze ko nakoze mwumvise yuko burya nakoreye Mercedes-Benz Fashion Week inshuro 3 so hafi imyaka 3 donc ibikorwa ari Kigali barabizi ari no muri Accra barabizi ahubwo ahanini nuko kuba pushed nuko gufatwa mu mugongo kugira ngo iyo award bibaye bishobotse ishobore kuza Burundi so gutora rero hariho link iri muri bio yo kuri compte officiel ya Women Choice Award kuvuga ni iri kuri Women Choice Award kuri Instagram gutora n'uburyo abantu benshi batamenyereye n'uburyo bwo kurihisha carte visa donc ajya ma carte bancaire ndazi ko abantu benshi acavuga byonye VIP mugabo ni Mercedes-Benz umva niko igenda donc mu kuriha ukagenda kuri site web yabo ni www.womenchoiceafrica.com hanyuma bakakubaza kategori ushaka gucagura ugacagura fashion brand of the year hanyuma ugaheza ukabona Mary Angel ugezaho onye nta kibazo kenshi kiba gihari abantu rero batangura kugira ibibazo iyo haje indi kazi ibabaza ngo number of votes no kuvuga ngo nombre de votes ushaka gutanga ucuraba bivana rero n'amafaranga ufise kuri carte yawe so kuvuga ngo bisaba amafaranga menshi mugabo nimba ushaka gutanga 20 votes nukuraba yuko ufise ayahwanye na 20 votes nabonye vote imwe ishobora kuba iri kuri 300 francs kuko ama prix aza par rapport y'igihugu burimo 300 francs hanyuma ugacugira amavote ushaka nshimira abantu bamaze gutora amavote hari abantu bamaze kuma amavote menshi ndabashimire donc bivana wowe n'ubushobozi bwawe urashaka kuma 5 votes urashaka kuma 10 votes urashaka kuma 200 votes bivana nico ubona ushoboye ariko ku batabishoboye kubo bumva yuko vyogora tuko turiga uburyo twotanga numero ya EcoCash nimba ari ushaka kunshigikira mugabo ata carte ufise kuko turazinanya abarundi ko atari benshi bakoresha amakarte mukarungika amafaranga ahwanye n'amavote mushaka kuma mukayama kuri EcoCash then nkayahotira hanyuma nkayishirirako ko mufise carte donc umva uko bigenda jenja kuri hamwe EcoCash donc wewe ukuntu ndiko ndabitegura nuko mfise numero ya EcoCash numero yanje mfise EcoCash wowe ukambwira iti nashaka kuguterera par exemple 20 votes dufate yuko 20 votes ashobora ari ashaka ko ari nka 3000 ni exemple donc ugaca uvuga uti bien sûr nucurungika 3000 kuko urumva ari ama frais de transaction ugaca uvuga uti ndakurungikiye nka 4000 comme ça je naye kuguha amavota ya we tu vas retirer uyashire kuri carte yawe hanyuma ni nk'intererano ndaguhaye par rapport yayo je nshaka kuguha donc
kuko ndazi yuko ngiye kubwira abantu ngo muvotesha amakarte hari abafise amakarte ntibayakoresha abadafise amakarte sishaka yuko basigara inyuma kubera ko boca bumva umenga nari kuba nagutoye mugabo sifise uburyo ndagutoramo so ya hari ikindi kibazo ndumvise yuko urumva abo yakurungikira hama ugacu yari kuri carte donc byumvikana nk'ubu nkanje afise umugenzi afise carte ndashaka kumubwira ati tugende undihire afise carte wowe biroroshe cyane ukoresha telefone gusa ugashiramwo numero ya carte yawe n'ama nombre de vote shaka gutanga et puis bacha kurungikira message numva ari ibintu biri VIP cyane ikibazo cangira harimwo uri kwiganwa n'ibihugu ibi abantu bavuye mu bihugu ibi igihugu ca hafi nabonye turiko turahiganwa ni Kenya cyo kiri hafi no Uganda no Tanzania no abandi ni Nigeria Ghana yeah so far now ni igikuri kurakora kugira ngo wiyumvire ko ushobora gutsinda baravye amavote gusa ni igikuri kurakora ko numva umengana ibintu ndiko ngerageza gukora sensibilisation ariko beaucoup plus muri ivyo bihugu byose ari mu Rwanda ndabizi ko mu Rwanda banzi ndamaze gukorerayo inshuro nyinshi cyane barazi ibyo nshoboye muri Tanzania ndamaze gukorerayo naho nyene inshuro nyinshi no muri Ghana ubwaho ndamaze gukorera ndafise fan base iri muri Ghana Nigeria de même si benshi cyane ariko barahari et puis aussi na diaspora niyo yumva cyane ibintu by'amakarte kuko nibo babikoresha buri gihe ikindi naco niyo system shaka kuzana yuko udafise carte ariko ashaka guterera amavote ashobora kuyandungikira ya Enjariyo akadefa barundi dufise ikintu umuntu akitubwiye uko turashaka kumva ukundi cyane tugataha ivyo dushaka kuvyerekeye ayo mahera ndashaka usurinye neza ayo mahera 300 azoba ari gwawe azojahi tubwiriye azoja twumviye azoja amahera sai wanje sai ntwara kuri konti yanje na mahera ya evenement Women Choice Award nibisanzwe yuko reka ntange example iri typique hakiba pré-musique abantu baravuga tora message imwe ni 100 francs donc amahera iyo 100 francs ntigenda ku muririmbyi igenda sinzi yica soit ija muri Brarudi canke muri Connect Leo canke muri Smart rero niyo 300 ntiji wanje ubu nibaza yuko biri clair mwava mwibaza yuko ari uburyo ngira ngo na crée bwo kugira ngo ndabaronkere kwa amafaranga ariko c'est juste yuko ari ugufasha kugira ngo uburundi buronke iyo award ni a Mary Angel ariko sinzogenda hita uvuye mu cyaye gihugu Mary Angel no mvuye mu Burundi azo ari niteka ryo kubona yuko mu Burundi abantu basigaye batahura ibintu byo kuvota bagashigikiranira donc nundi atari jewe peut-être nimba hariho uwo bari bamaze kubona bagatinya ati peut-être nibo mutora bazohava mutora akora yuko habonye ko nuwa mbere vyakunze so ya mbe murajya ama competition yandi wamujamo nigiki ukuramo nigiki uzuvuga experience cyangwa ukura yiki kugira wumve utagitinya abanyamahanga gukompeta nabo nkuramwo histoire z'ama brand yabo ya hariho akenshi abantu batsinda sepa yuko okay baramba barira sindabasuzuguye ariko akenshi n'ukubera ko bafise support nini y'ibihugu vyabo icaka biri n'abantu bari muri fashion ngira ngo nko mu myaka 15 baba batangwe fashion je ntangwe maternelle basically donc kuja gukompeta nabo c'est pas yuko ntaba mfise ability yo kubikora c'est juste yuko abantu akenshi baraba ngo uyu amaze imyaka ikindi nacu ugasanga support nko muri Tanzania ugasanga nk'abagande bari muri Tanzania baraza gusupportinga umugande wabo aba Nigerian bari mu Rwanda baraza gusupportinga designer wo Nigerian yaje Kigali mugabe Burundi ya tubabonye cyane utubwire date bizoherera ko amavote aho tuzohereza twumve yuko tugifise umwanya nuko turashafise umwanya nubwo ari umwanya muto amavote azohera le 30 septembre ariko byo bavyiza abantu babikoze ubu
atari uko twoja kwereka abaorganisateur yuko abarundi ari abantu bibuka gukora ibintu umwanya waheze. Donc babikora ubu et puis nabifuza kunerera sindi umuntu yibuka amazina ariko bagashira kwa amazina comme ça bishitse nkatsinda nkazomenya mushimira by'umwihariko. Reka tugushimire wakoze cyane. Wakoze namwe. Bakunze wa Magic TV please turabibasavye mwamufise umwigeme n'umwigeme afise imyaka mike n'umwigeme afise ibikorwa kandi vyiza cyane muravyumva yuko aserukira igihugu cyacu. Please cyane ababishoboye musama carte turabibasavye mubikore basi kubw'igihugu cyacu murumva yuko ari benshi batarimwo muravyumva kandi hatuzi ko hari abashoboye abanyarwanda abagande muraniteka umwigeme yaduteye. Merci beaucoup mwakoze kubana natwe hama turabizeye ko muza kubikora.